Barundi bene wacu namwe bakunzi b'Uburundi, reka tubanze dushimira Imana mushobora vyose yatugejeje uyu munsi nibiherebwe icyubahiro. Yarakingiye igihugu cacu ciza c'Uburundi nticazingamirwa n'ikiza ruhonyanganda coronavirus gisasitse inganda hirya no hino kw'isi yose. Ariko nkuko mumaze iminsi mubikurikirana, naho twari twaragitsinze ubu cyasubiriye kutwinjirana kubera ubube gito bwa twebwe nyene abarundi. Nico gituma twasubiriye gutanguza ryasekeza ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus mu kiringo cyo kwezi kumwe tukirwanye kandi tugitsinde. Tubifashijwemo n'Imana, iryo segeza ryaratubereye kirumara gushika naho hatari hakivugwa n'umwe mu bari mu gihugu yanduye. Nivyo kandi ntivyari bibi, twaciye twugurura imbibe hamwe n'ikibuga c'indege tuzi neza ko abarundi twese atawosubira gufata minenegwe ico kiza. Naho bamwe mu ngenzi caye mu barundi batahutse bashika baranduye, twarakoze uko dushoboye kugira ngo ntihagire uwo banduza, ahubwo twaca tubavura bagakira. Naho vyari uko, harabonetse abarundi bari gito badakunda igihugu cabo ndetse batikunda kandi badakunda n'imiryango yabo. Harabatorotse amahoteli bategerezwa kubanza kwitaramuriramwo, abandi barya ibiturire ku mbibe kugira ngo ingenzi zinjiye ntizipimishe canke zice zigira zidataramuwe ikiringo cari cashinzwe na leta. Ivyo vyose nivyo vyatubaye ko akamaramaza Imana yari yaduhaye turayimanuza. Ubu harakwiye ko twese twigaya tugasaba ikigongo Imana kuko turi babahe biyake. Ariko ntimucike imvutu kuko ntikiragera ku rugero runanirana, turacari musi yaho twari tugeze igihe twatanguza rirya sekeza rya mbere. Tushatse ubu kuzitira hakiri kare. None rero ubu turasubiriye gutanguza isekeza. Uwuzi wese canke wikeka ko yoba yaregeranye n'urwaye coronavirus canke yarakoze kuwamukozeko, tumusavye kuja kwipimisha bidatevye ataranduza abandi, kandi ntarindire kwibona ko ibimenyetso, kuko kumukorako canke gukora aho yakoze ntukarabe uca wikekwa ko wanduye. Ndasavye nshimitse umurundi wese ndetse n'umunyamahanga aba hano mu Burundi agira urwo rugamba rwiwe, yipimishe akize igihugu akize n'umuryango. Twese hamwe turwanye ikiza ca coronavirus. Umuntu adashaka kurwanya ico kiza nawe amenye ko amategeko mpanavyaha ahana kutifadikanya n'abandi kurwanya ikintu cyose kibangamiye igihugu, ndetse agahana no gutera umugera wica mu gihugu. Ndasavye indongozi zose kuvira hasi rimwe kurwanya ico kiza. Abitwaza ubukuru bahabwa n'igihugu canke bakarya ibiturire kugira ngo bacishirizemwo uyu canke uriya kumbibe kugira ngo bakwegere akarambaraye igihugu, bagiye gutangwa ko akarorero mu guhanwa. Savye abajejwe umutekano ko bofata ico kiza nk'umwasi rutura yateye abana b'igihugu, kuko aho cicaye kirahasiga inzara n'ubukene bitagira uko bivugwa. Ndangije mpamagarira abene gihugu bose kudoma ku rutoki uwo wese bazobona yarenza ayo mategeko, bashikirize inkuru abajejwe umutekano canke intwaro bazoba babegereye, kuko nta numwe ari hejuru y'amategeko. Ariko ivyo vyose tubikore twibuka no gusenga, kuko turi kumwe n'Imana nta kinanirana. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze.